Cyatumye twiyumvira kubahamagara uno munsi nuko ni mwabonye akanyamuneza twagize duhejeje kubona nyine cubahiro umukuru w'igihugu aduhaye inyishu ku bibazo twari twamubajije. Ico gihe itariki 25 z'ukwa gatandatu 2021 niho yandika ikete ryerekana by'ukuri ko kijya kibanza turimo ca hegitare 160 bohagirira viabilisation par intégration, no kuvuga bakahatunganya hakamera neza, abene gihugu bagatanga igice c'amatongo yabo, hanyuma bagasigarana aho baba kugira ngo hatunganywe neza, hamere neza, by'ukuri haboneke nka hegereye ingoro ya nyine cubahiro umukuru w'igihugu. Iyo kirete tumaze kurironka twaranezerewe cyane, twibaza ko tumaze kugereka ujya mugwi leta yasizeho ukurikirana ikibazo cyo muri hegitare 160 ko bizoca vyoroha ko uwo mugwi uryakira ukarishira mu ngiro. Rero bamaze gutangura recensement murazi ko ariko twari twabonye iryo kete turaribereka, baca baratubwira bati ntaco reka recensement ibandanye, hanyuma tuzobandanye dukurikiza ibiri muri iryo kete. Rero ubu twebwe twaratangaye, tugize kabiri kose dusaba yuko boduha inama tukavugana ibizokurikira recensement irikiraba kuko iri mu kurangira. Mugabo ako kabiri kose baraduhakaniye ngo bashaka kuzogirisha inama iyo recensement iheze. Vyaraduteye Amakenga. Hanyuma mu minsi rero iheze tuje tubona ikete rya buramatari nawe avuga ngo kubera ibice vya Gahahe, Gatunguru na Gasenyi vyegereye presidence ngo hariho umugwi uri mu mushikiranganje bwo gutunganya ivy'inyubako n'amabarabara n'amazu ya leta uzoza gupima amabarabara muri ivyo bibanza kugira ngo hamere neza. Rero bakadusaba ko twoborohereza abo bantu kugira ngo bazokore batekanye. Kuri bona twararibonye mugabo kubera tatariki ziri ko nitwovuga ngo ni ryajyari kiretse ko tubona ko ari ryo mu mwaka w'2022. Iryo kete naryo renye ryaduteye Amakenga. Ubwo iyi Gasenyi avuga muri iri kete gouverneur ni Gasenyi yafashwe muri 160 hectare canke ni ya Gasenyi itafashwe muri 160 hectare kuko ari igice ca Gasenyi kitafashwe muri hectare 160. Rero dufise Amakenga, ntitugira uwo tubibaza ko twarabajije urongo ujya mu leta yashizeho atubwira ko tworindira inama ikazoba ari uko recensement iheze. Tumubaje tuti none aba bantu bagira baze gupima amabarabara mwoba muri kumwe bari muri iyo komisiyo yanyu, nta nyishu yaduhaye. Ivyo rero gacaye dutera Amakenga tuti ubwo nta kandi kantu kari nyuma gashobora kuza katwononera umunezero twagize tubonye iryo kete ryanye cubahiro umukuru w'igihugu, kuko byo tutangaza cyane tubonye haza umugwi washizweho na leta ukaza wagize n'Imana ugahabwa intumbero yo gukorana nyene cubahiro umukuru w'igihugu, hanyuma ntiwubahirize iyo ntumbero nyene cubahiro umukuru w'igihugu yatanze. Rero no munsi twagize tuti nubwo dumushimira cyane nyene cubahiro umukuru w'igihugu, reka tumubwire abone ko umugwi yashizeho utari kurakora koko ivyo yawusavye. Erega twebwe ntitugwanya leta, bisigura ko tutagwanya na buramatari. Mugabo nimba ashaka gukorera ibikorwa iwacu naza tubwire tubimenye, tumenye ngene bizokogwa, nimba dufise ibibazo naho navyo tubibaze. Kuko nk'ubu ntituzi ko ico kibanza avuga ca Gasenyi kizocibwamo barabara ko ari hamwe ya ingingo y'umukuru w'igihugu yafata nuko ari hahandi hatafatwa. Ubu rero numva ko dusa tugira Amakenga na nyaburya ubona n'umugwi warutujejwe nawe uri kuradukwepa tubusaba inama nawo wigira hirya witeza utunyoni, bidutera Amakenga gose tuti ubwo nta yindi ntumbero yoba ihari. Ndeke kwa Abafise natwebwe ntitubumubuza, ahubwo tugira tuti nimba ushaka gukorera neza leta ikabisarukira bene gihugu, korana na bene gihugu. None azokora ivyo bintu ahantu dutuye tutabizi, tutazi n'ingene bitunganije.
ico dusaba leta ubwa mbere no kutwemerera tukayaga. Ica kabiri iryo kete ryanditswe itariki 25 z'ukwa gatandatu 2021 rirerekana neza kurya mugwi leta yashizeho abaserukira abene gihugu bafise amatongo muri hegitare 160 bategerezwa kuba barimo. Ubu rero muri twebwe nta numwe arimwo, nta numwe aduserukiye muri uwo mugwi. Twibaza ko ari naco gituma usanga tufise ingorane z'ubwoko bwose, tukabura nuwo twitura kugira ngo turonke inama igihe tuyisavye. Turasavye rero leta nyine ishwere umukuru w'igihugu atwumvise hayitegeko atanga itegeko canka sohore iyindi ngingo ishiraho umugwi mushasha aho abene gihugu baserukirwa, kuko duserukiwe twibaza ko bizokoroha kugira ngo dushikirize ivyiyumviro vyacu. Turipfuza kandi ko ibikorwa biriko birakogwa muri ico kibanza ca hegitare 160 vyonyaruka kuko tumaze imyaka myinshi tubehwa mu mugongo ataco twimariraho tubaye. Tukipfuza rero yuko vyonyaruka bigahera n'ingoga, hanyuma tugafata intumbero nk'abene b'igihugu bo mu Burundi, kuko umengo turapfunzwe.